Nitwa Nibogora Peniyera, mvuka mu ntara ya Bubanza, iyahoze ari intara ya Bubanza, komine Musigati, umutumba wa Musigati, ariko nasafiriye nsanzwe nubatse mu ntara ya Cibitoki, mu yahoze ari intara ya Cibitoki komine, iyahoze ari komine Buganda. Nasafiriye nciye ku kigo TMA, kuri ofisi TMA, ikigo cayo kiri mu Kibenga. Nasafiriye mu kwezi kw'icenda itarike 10 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Nashitse ku kazi itarike 14 z'uko kwezi kw'icenda nyene uwo mwaka wa 2024. Ikibazo mfise, ndagwaye, nafashwe n'ingwara indya mu nda, ntivyoroshe. Abakoresha ntaco bariko barabimfashako, rero nagira muntabarize ntahe kuko ubugwayi ngwaye ndaka umuriro mu nda, bigaragara ko n'ibintu nariye mu ndya biranyishe. Ndabimaranye amezi 2 vuvaza ariko ntibikunda. Naratabaje muri ofisi Burundi naciye ko ngo bandekure ntahe, bambwiye ko nkwiye kwirihira, nanje nta mahera mfise mbona nokwirihira kugira ngo ntahe. Abakoresha nabo ndababwiye ko ngwaye ahubwo ico bakora bagwiza ibikorwa kugira mbandanye ibikorwa ntabikoze biba bibi. Nagira ndabasabe muntabarize ntahe, nze kugwa mu gihugu, nze kwivuza. Nuko murakoze. Inimero z'abakoresha banje nazo nazitanze nizo nyene, umva reka ntangaze agafoto kanje nako ndabakabaye. Murazi ko jewe ingorane yawe yama yanyitambitse imbere, agakote narakabonye ariko barashobora guca bayivutura muri rusange kugira sinsubire kuvuga. Muraba mumvugire kwa Mugisha Abasha, ndabaha amafoto yanje yose n'umwidondoro, mubimfashe n'ukuri birashobora gushika kuko abantu mbayemwo ntibikaje. Ariko kandi nubwo biruko baramperanye, ukwezi n'amahera yako bampaye, kandi bari basanzwe bamperanye n'ayandi 300. Hari imashini yapfuye igura 700, baja bankata amahera y'amezi 2, baja bavuga ngo tuzozana iyindi ngo yisubirira, ngo kugira ngo tuguha ayasigaye. Baciye bazana nini iyamviriyeko yapima wate ibiro 6 na wate 6. Baciye bazana iy'ibiro 17 ipima wate, ifise wate 8. Umva bamfukamye mu nda, baca bambwira ngo hasigaye 300 mu mahera y'amezi 2. Sinzi ko mwomfasha mukananyishuriza ayo mahera n'ay'uku kwezi yose bakayampera hamwe, mwoba mukoze. Ego. Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi bankurikira. Sinzi ko navuga ngo nsubiremo ivyo mwumvise uyu muntu agwaye avuga. Amazina yavuze, ikigo TMA cyamusafirishije mwacumvise. Ikindi kintu gisumba vyose ni uko agwaye, kandi murabibona kandi muravyumva. Nagerageje no kubereka ahubwo ivyo agwaye si ibintu bisanzwe, murabona ko ibintu bimuvamo ni ibintu biteye kigongwe, kandi yabisobanuye mu buryo bukwiye. Abarabu n'abarozi, ibi bintu babaha kore kugira ngo bizobice n'igihe azabatashe bageze mu Burundi. Ibintu muza murarya, muze murabiraba mwabana mu Burundi muri Arabia Saudite, nukuri muzoze murabiraba. Hanyuma ico shaka kuvuga ni cyo ngomba kubwira iki kigo TMA. Urumva uyu ahari
arahagwariye kandi akeneye ubufasha bw'ikigo cyamurungitse, kubera ko nico cyonyine cyo tanga amakuru kuri ambasade canke kigahamagara uyu mubose. Ibi vyose birarekuwe. Burya je nubwo nza guhamagara umubose kenshi mba ndiko ndarengera, hari n'abambaza ngo who are you, uko nisobanura sinababwira gushika naho duhuza. Nubeshi burajamwo, aho umunsi umwe muzumva bamfunze kubera ukuntu mvugira abakobwa. Ntwenge n'ukuri hari ibintu mvuga nanje ubwanje nkazigana ndavuga ati nka ni hatari nyine ndiyaranja pe nyene urumva ndiko nditanga nkemera ibizokurikira. Barambaza ngo ayu urinde nkishura uko ndishura ni hatari. Rero icyo nsaba nuko TMA yofasha umurundi kazi hanyuma agataha, kuko burya baramaze kuvuzwa kenshi byaranse mu by'ukuri, kandi ibi bintu ntibikirira hariya. Nta mpamvu yuko ejo tuzumva amakuru atari meza cyangwa ugasanga ku makuru agwararemba bishobora kumuviramo n'urupfu, kandi ubu biragendeka yotaha kazovuzwa mu Burundi akazokira. Ibintu bimuvamo murabona ko ari ibintu biteye ubwoba, amaze kujya amaserumu, amaze kuvuzwa pe biteye ubwoba, ariko nubaracagwaye. Mumfashe rero mwe TMA muhamagare canke ubwire ambasade canke ambasade ubwayo iba yumvise umwirondoro w'uyu muntu, hanyuma mumufashe muhamagara mu boss wiwe basi bamuhitike yitahire, kuko ageza hari hishwa ngo amatike y'indege kandi agwaye ngo kugira ngo atahe. Murumva ko ivyo bitokunda mu by'ukuri. Nta byishije nkunda kuvuga rero ndenzako, ariko jenze narakibara abantu batanga amakuru namwe zamuzana utuntu dukwiye twose, nk'iti ifoto y'ikijya kigo mukayizana, ariko amafoto ndayafise ngaha niko kumbure ntagiye kuyashaka, ariko mugoza murampara aho abantu baza gutabaza bakaba ntibazanye amafoto ya kijya kigo, babisaba ko tucerekanire ga kugira ngo cibone, hanyuma gishe kiza gufasha mugo bucibonye navyo birafasha. Reka ndabareke rero nanje nyuma yaho ndagerageza nyene nkora ivyo nabankora, sindababwiye sinkora bigusa nyene ngo bigarukire ngaha ibintu babwiye, nanje nyene ndemera nkakora uko namara bikora, nkamuvugira kuri baje bakoresha biwe tukaraba ko bogondozwa. Buryo wumvise TMA yivuze bakumva ambasade iravuze bakumva n'ubundi aravuze ngaha Daniel bakumva na baravuze bakumva Mugisha arahamagaye, ari ukuntu nyene baje baraba bafise ubwoba, babonye telefone ivuye mu Burayi, ivuye mu Burundi, ivuye muri Arabia, muri ambasade. Izo telefone zitatu ziguhamagaye burya utari umuntu wihagarara ko ubura ubwoba koko. Niyo mpamvu burya wanda tutabagwa, abantu batabagwa. Iyo hamagaye umwe wenyene ntibabe ntacyo bibona, mugo duhamagaye turi batatu kamembe akora umuntu avuye hamagaye avuye arigera bakubita telefone ya direct banashaka ivuye muri Finland, kavuga ati karabaye none ibara riraguye, baraze telefone cyari cyo ivuye hanze. Aha rero usanga bariko baratinya, ahandi bakumva ivyo umuntu babwiye, kuko abana harabo usanga bafise gutahura, bafise umutima utahura, wabumvisha ingorane ziko zirashikira umuntu bakabona ko nabari umuntu bakemera kumugurira itike. Reka nta byinshi novuga usivye ko ngomba jenje gukora ivyo menyereye gukora nyene byo kubatabariza, turabiye ko rero nk'itagataha, ariko ntiyakamo TMA na ambasade mumufashe. Ibindi nzo bigaruka ko hanyuma mu gihe nobona kumbure bivanye n'inyifatizo izokurikira inyuma yuko gutabaza dushize hanze dutabariza uyu muntu. Murakoze.